kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transworld Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarika iki kiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Niyumvira yuko nkwiye kunyarukira igitego ubunyene. Mugabo burije nyoko mukanya ntihasubira kubona. Sinota none waguma ari wenyene ndagiye ubunyene. Ni wojayo n'amaguru nyoko rindira ndakujana. Mugabo inge mbwire gatari ninge n'ibintu bimeze. Sawa reka tubanguke tuje kuvugana na Gatarina hanyuma namwe bana ndababwira inkuru ya Mariya na Yozefu turi ku nzira. Mariya, amahoro abane nawe. Umwami Imana ari kumwe nawe kandi araguhezagiye mu bandi bagore bose. Nibyo mbwira urinde ivyo navyo nibiki ko ntari bwakubone. Ntutinye Mariya, ugiriwe ubuntu n'Imana. Uzotwara inda ubyara umwana w'umuhungu uzumwite Yesu. Ariko urinde Ndi Gaburiyeli, umwe mu bamarayika b'Imana, kandi yantumye kubwira yuko umwana wawe Yesu azoba uhambaye kandi azokwitwa umwana w'Imana isumba byose. Umwana w'Imana isumba byose? Negereza kuba ndiko ndarota. Oya Mariya, umviriza. Umwami Imana izomugira umwami kimwe na sekuruza Dawidi. Rindira gatoya mpamagare Yozefu. Ngira ngo ivyo biyava bitamunezera. Erega Mariya, ibyo ndazi yuko bigoye gutahura. Ariko umenye yuko uwo mwana azoba umwami w'uruvyaro rwa Yakobo rwose ibihe byose. Ingoma yiwe ntizokwigera ihera. Ibyo bintu biragoye. Sinumva ingene byo bivyukuri. Sindamenye icitwa umugabo. Na Yozefu ntiturabana. Ndazi neza ko atandafise. None nivyo uvuga nivyaba ari byo bizogenda gute? Mariya, mpwemu yera azokuzako. Ubushobozi bw'Imana buheze bukore ico gitangaza. Ni naco gituma uwo mwana w'umweranda azokwitwa umwana w'Imana isumba byose. Ugomba kuvuga yuko ububasha bw'Imana buzotuma ntwarinda. Umwana vyaye akazoba umwana w'Imana. Uko nyene niko nabivuze. None ndinde kugira ngo mvyare umwana w'Imana. Jewe umukobwa w'umukene nta n'amahera dufise. Nta n'umuntu azovyemera. Mariya, Mariya, reka ndakubwira ibya Elizabeti. Elizabeti? Irya nshuti yawe nyene. Bose bagira ngo ntiyoshobora kubyara abana. Bagira ngo arashaje. Eko? Elizabeti ubu amaze amezi 6 afise inda. Ariko ivyo ntibishoboka. Mariya, ku Mana nta na kimwe kidashoboka. Imana yakoreye Elizabeti ivyo. Mana urambabarira kutizeye ico umumarayika wawe yambwiye. Ndi umugorano wawe Mana. Asangiye ari integuro yawe ndibimere nk'uko bivuze. Wavuze yuko ivyo vyabaye ryari Mariya? Bimaze ukwezi kurenga. Uti rero nemere yuko ivyo byose wabibwiwe n'umumarayika? Yego. Umengo ntibishoboka. Ivyo ntivyoshoboka. Yozefu, ndazi ko bitumvikana. Ariko ivyo nivyo vyabaye. Kumbora unyizeye? Raba Mariya, sindakugora. Wewe ufise inda? Ico nzi nuko atari jewe nayiguteye. Ariko Yozefu, unyumvirize. Ahivyo no kumvirizamwo nibiki? Hari naho hari uwundi muntu yoba yaguteye inda? Jewe siniteguye kuba se w'umwana wundi muntu. Fise inda, nzobyara umwana w'Imana. None no kubera iki Imana itambwiye canke ngo indungikire umumarayika? Rero Mariya, numvira yuko twotandukana, ariko nzobigira mu mpisho. Ntibikenewe ko hogira umuntu abimenya. Kuye kutabitahuraga Yozefu. Mana, ndagusavye utahuze Yozefu. Yozefu. Urinde. Yozefu,
oya ngira sindi ndoto. Ego Yozefu, uriko urarota. Iyi ndoto ni ubutumwa uhawe n'Imana. Ntutinye kwabira Mariya ngo abe umugore wawe. Ibyo yakubwiye byose ni iby'ukuri Yozefu. Ni ububasha bwa mpwemu w'Imana bwatumye atwarinda. Muzobyara umuhungu, muze mumwite Yesu, kuko azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Jewe Yozefu mwene Dawidi, ibi byose bishitse kugira ngo bishitse ubuhanuzi. Ngo raba inkumi zosama inda, izobyara umwana w'umuhungu. Azokwitwa Imanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Mariya, uri ngaho? Babarira. Ivyo wavuze ko Imana iriko irakora mu buzima bwacu nivyo. Umumarayika yambonekeye mu ndoto aransigurira vyose. Tugiye kuronka umwana w'umuhungu. kandi azokwitwa Yesu. Ngiye kugira integuro tugira ubukwe vuba. Ego mutware wanje, Imana ishimwe. Imana yamyirondera kugira ubucuti n'abantu bose bo mu isi. Nicyo cyatumye ibarema. Ariko hari ingorane yamyeho kugeza n'ubu. Kubera ko Imana ari yera, ntishobora no kuraba umuntu yaguye mu cyaha. Adamu kubera ukutumvira kwiwe hamwe yari mu itongo rya Edeni, yabonetse nk'umunyabyaha. Kandi Imana kuko ari yera itagira icyaha, nicyo gituma yaciye yirukana Adamu mu itongo rya Edeni. Ego memunyana, icyaha cyaje konona imigenderanire y'Imana na Adamu. None asanga Imana ishobora byose, none kubera ko itashobora kubitorera inyishu. Ewe Marita, icyo womenya ni uko Imana ari Imana igororotse, ntishobora guhindura ibintu yashinze, irubaha amategeko yonyine yashizeho mu isi. Nicyo gituma byabaye ngombwa kwituma Yesu. Ubwa mbere hoho nicyo gituma Yesu yategerezwa kuvuka mu buryo budasanzwe, nk'uku kuvyagwa n'umukobwa w'inkumi, akaba yaje gucacura iminyororo y'icyaha iboshye ikiremwamuntu. Ihimbanye ya Mariya iba yavuye kuri Yozefu, kijya cyaha cya Adamu cyari gufata Yesu nawe nyene. Kandi nivyo kuko Yesu nta cyaha yari afise, nta wundi atari we gusa yari gushobora guca iminyororo y'icyaha mu isi. Nuko rero nyokuru, kaze mu nzu tuvugane na Gatarina. Ewe Gatari, Igitega haratugoye kugendera ijoro? Urakoze mushinga nta. Ego urakoze cyane Rugamba. Ndanezerewe kubona ukuntu wemeye kurindira bugacanyo. Ibyo yavuze byarumvikana Gatari. Bwari bwije. Noneho na diregiteri w'ishuri twari gusanga yataje. Ego, ndazi ko nome tuza gusanga ameze neza. Naje ndabyizeye, naraye ntasinziriye. Ngira ngo nukubera ka gasego kacu katameze neza nyo. Nikari kameze nabi cyane. Hewe, tuza dushitse ku ishuri. Ujya si Nome. Ngujya ahagaze hanze. Nome. Yo nyoko, Rugamba na Gatarina, ndanezerewe kubabona. Mukora iki ni Gitega? Aha niwe watuzanye Nome. Ntumbwire ko wamyurarira. Sinzi icyo nokora nyoko, fisinda. Umungu yari yaromotse, none sinzi icyo nokora. Amewe nabi nukuri. Igira hino Nome. Ngo wicare hano mwana mwiza, ngo tugumbirane. Ndagiye kubona nyoko, bwa bundi hariho ukinkunda. Hari abantu benshi bagukunda mwana, ikirushirije Yesu Kristo aragukunda. N'umvise indaga nyoko. Yesu ntakunda ibyo wakoze Nome, ariko aracagukunda. Yo, ndaryohewe cyane kubona nyoko. Nyoko, nari yumviriye kuja ku bitaro bakankororera iyi nda. Mugabo nkaba nagomba kwica umwana wanje ari mu nda. Silva neza icyo nokora. Umviriza Nome, ntiyaragira kwiyumvira ivyo. Ngomba ko twojana imuhira.
yo mbega noja hehe sinoja imuhira iwacu uko Rugamba numvise avuga abavyeyi banje ishavu bafise riranika. none ntugire ubwoba twarabivuganye na Rugamba. ngo ikiga mama? Ya nzu y'abagwayi ba sida iri inyuma y'inzu iwacu yaruzuye naho batarayinjira ku mugaragaro. Twakurabira igitanda kigaragara woba uraryamako woba urahaba, hanyuma kumbure wofasha muri irya nzu y'abagwayi ba sida. Ego papa Rugamba avyemeye. nta ngorane nome n'imiburiburi mu kurindira ko ushobora kuvugana n'abavyeyi bawe. Urakoze papa, urakoze mama Gatarina, urakoze cyane nyoko. tugende uvugane n'umuyobozi aza ari umugenzi wanje, hanyuma tuca tuza gutora ibi bintu byawe. urabarira Minani ibyo turiko turakora tuce dutaha. Ndatahura ibyo mwavuze ku kuvuga kwa Yesu mu bitangaza, ariko sinatawe ingene Yesu umwana w'Imana yashobora kunkunda. kubera iki atogukunda? Nakoze ibibi byinshi cyane nyoko. aracagukunda. n'igihe yabambwa ku musaraba yagiriye imbabazi igisuma cari kibambanywe nawe. Wowe nuko utazi ibibi nakoze nyoko. Ibibi byose bibaho mfise isoni nta n'ivyo nakubwira. Sinkwiriye no gukundwa n'Imana. umviriza uwo murongo wo mu gitabo c'abaroma igice ca 3:23 havuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nawe waga nyoko. Yego na jewe mu buzima bwanjye naraciye mu gihe nari kure y'Imana, ariko nakoze ibintu bibi byinshi cyane. Nagiye kure cyane y'Imana. ntiwumvise icyo navuze kuri Mariya na Yozefu? Imana igomba kugarukana ubucuti bwayo n'abo mu isi bose. ni Imana y'urukundo. Ariko none no iri hagute? umviriza umurongo ukurikira Abaroma igice ca 3:24 naho havuga ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Naragize ukuyikunda birenze urugero. Narakoze ibyaha cyane. Sinumva ko nashobora kuba uwidegemvya. mu Baroma igice ca 3:25 naho havuga ngo Uwimana yashiriyeho kuba impongano y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugoroka kwayo, kuko yirengagije ibyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Ubuzima bwanje ntibuzigere bumera uko vyari bimeze nyoko, cyane cyane nira mfise uyu mwana. none uri muri Yesu ubuzima bwawe ntibuzosubira kumera nka kera. Yesu gusa niwe ashobora kuguha kwidegembya ntusubire kuremerwa n'ubuzima bwawe bwarenganye. Ndazi ko uhava ubona umengo ndi ntumva. Ndumva ico uvuga, ariko inyuma y'igihe kinini nari maze nkora ibyo nigombeye mu buzima bwanje. Sinkwiriye gukundwa n'Imana. Nabayeho ndi umwasi wayo. Ivyo nyene nivyo bivugwa muri kino gitabo c'Abaroma igice ca 5:10 ngo ko tujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Nande ndagomba kuba inshuti y'Imana nyoko. Gusa n'uburushe none inguryame iruhande yanje usinzire gatoya. Urakoze nyoko. Akazuba gatumye hashuha, hanyuma gusubira kuba iruhande yawe bitumye numva merewe neza cyane. Ndeka ndagufuke buno burengeti mwana. Nyoko ndagukunda cyane. Nanje ndagukunda nome nzoguma Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hari ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.